Bana b'Imana turabandanya. Iyi ni video ya 19 canke se audio ya 19. Nariko ndababwira ukuntu rero twakoze ikibazo kwa muganga. Rero nyuma nyene haza umuntu umwe mu bahakora arambwira ati shati wowe kweri ati kabisa uri umunyamugisha ati mugabo ati wihangane ati wewe iyo utaza gukorana ikibazo na mushiki wa superviseur ati wari kuba wabonye akazi atariko ati umwanya wawe nyene wa kubera hari wari superviseur mukuru akagira assistant wiwe hanyuma assistant wiwe yari afise mushikiwe twakoranye ikibazo ndazi ibyo muga byose abantu twabibanye mu bama babyumva ariko ndiko ndatanga intahe ati rero ati wewe uwumvise ahantu hariko aratangwa akazi uzoza uragerageza kugenda gukora umunsi utazi uzobona akazi ati sawa basi rero kubera icyo gihe dukoranya akazi ngo bari bakeneyemo abantu batatu kandi no kwinjira mu kazi byasaba gutanga ruswa amafaranga canumva rero barangaje umuntu mbese baciye bangaje abantu babiri babagabo harimo n'uwo mushiki wa superviseur batatu jewe rero nigumira muhira nta byaramvuyemo mugabo nyuma kandi nza kumva urundi rusaku ruvuga ko ngo umutanzania yararavye abantu bari bakoze ikibazo ngo acarabona aravuga ati rero ubu dukeneye batatu aba batatu turabaha akazi ati noneho aba bandi nabo kugera ku bantu nyimba ari 7 nyimba ari nka 10 ati uko hazoza haboneka umwanya nibo tuzoza dutoramo ntituzosubira gukoresha ikibazo vuba tuzoza dutora muri aba bafise amanota meza basi ubwo rero nibwo naje kumva ko najewe nshobora kuzogira amahigwe nkaba ndimo nyuma baje kurondera umukozi mugabo bakavuga kubera hari abanyarwanda bari barigeze kwirukanwa ariko haza kongera kuba iyindi nkambi y'abanyarwanda bavuga ko ari abarundi canke bafise uko bagiye bisigura bongera batuza ahantu rero bamugabo bagaca bavuga ati ubu rero hakenewe umukozi avuye mu banyarwanda barashiramo umukozi rero ikindi gihe naye naje kugira gutya mbona ubundi munsi wa wundi yari sister superviseur mbona akatiye n'igari wanje hanyuma araza arandamutsa urumva ko jewe nari na sister koseye araza arandamutsa arambaza amakuru uti ni sawa arambwira ko ashaka ko tuganira ndamubwira nti ntangorane ndamuha intebe hanyuma arambwira ati wowe kandi warigeze kuza gukora ikibazo iwacu muri hitetego ati buriya rero warakoze ikibazo kandi warapasinze kandi waratoye te ati rero harageze ko nawe twoguha akazi ntaha atariko rero kubwira ubona akazi ni uko ubufise ku mufuko none bikeneye angahe arambwira ndamubwira nturazi guma ngaho je ngiye kuzana amafaranga ati je ndagiye kujya mu mama ku isoko ati ndaza ahantu ndayatora barayampa nce ndayazana toke bana b'Imana nagiye kwari ukugira ntamenye ko naba nari mfise amahera mu nzu naciye ndayakura naragiye ndakura narababwiye ukuntu nabika amahera mu kagozi ndagenda mfata ka kagozi ndagakuramo amafaranga 20,20 kwinjira watanga 20,20 ndumva natanze 20,20 20 canke 10 ari make byo bavyari nka 15 canke 20 kandi kuko yari yambwiye ko ayo ntanga ko ndamuha ko nisho soda yiwe
ndamubwira nti okay nishaka ugume ngaho ngiye ku isoko kuyazana candagenda hanyuma candaza rero ndagaruka ndayamuha nkaho umenga mvuye kuyagurana ku isoko kubera hari ukuntu nyene mu nkambi baza bavuga nyene ko hari abantu bakorana hari ibyo ntashaka kwinjiramo ndayamuhaye rero arambwira tejo rero uzotonde ku kazi bana b'Imana naranezerewe no kubona akazi ndishimira kuba mbonye akazi numva biranezereye cyane candagenda rero ntangura gukora akazi n'abandi bantu bamwe bamenye ko nkora kwa muganga bamwe ntibabyumva nka cyane wa undi mugenzanje kuko wewe yari isanzwe yari yararose akazi kuko no kugira yongere kunyanka no kufata nabi ni kubera nawe yakorera amafaranga ariko mana mu mutwe wanje hacaza mu bintu nkumva hariho nibindi novuga rero wewe nawe ntiyabyishimiye ariko bamwe mu bakorana bankunda baranabimugeza ko ngo nakasigaye akora kwa muganga nuko ibintu nk'ibyo narashimye Imana rero yampaye akazi rero igituma mvuze gutyo bana b'Imana mukeba wanje higeze kuza umuntu w'umuteka mutwe mu nkambi aragenda aramubesha yuko ngo afise itongo imurama ibintu nyene ibintu kuntu mugabo jewe nkaba narumvise uwo muntu kuko uwo mukeba wanje nyamuntu yaramuzi ngo bavuka mu bice bimwe mugabo jewe nyamuntu nkaba nari nagiye ahantu rukore ndamwumva bariko baramuvuga kandi bavuga ko yabasahuye yanabiyibye mugabo nyuma jewe rero kubera naza numva mukebanje nyene uko yaza avuga ngo ndiko ndagura itongo ngo zipora n'ujya mwana wiwe ngo batazojamo ahubwo hari n'igihe yigeze kubansabira ngo kana yavyaye karapfuye ngo ahubwo ubu naho ngo nipfuza ko azamutera inda y'amahasa ngo azabyara amahasa azabanza rero hanyuma ariko nyuma urumva nyene yanavyibaza jewe nari naramaze kwikuramo umugabo wiwe ntakimwimvira kwera rero ibyo bintu rero narabyumvise narumvise ko yamaze gutanga n'amafaranga atari make ndarondera umugabo ndamubwira ni nyamara naho nakanye afata naba akavuga uko yishakiye yishimiye ko ariko aragura itongo atariko ujya muntu muriko muragura itongo muraraba neza azahagarike nakomeze gusesagura amahera yiwe jewe ndazi ko iryo tongo avuga hariho n'abandi yavyibishije mu nkambi ya Rukora muri Rukore ya mbere umugabo ngo wowe uri kijuju ngo burya ngo bakumva ko ari wivu ariko nyuma yaramuhaye amahera kandi jewe nyuma ndatuma n'umuntu utigenda ubwira mukeba wanje reka kuguma utanga amahera wumva kuri kuragura itongo utazi naho riherereye ujya muhungu n'umutwe teka mutwe naho mwamenyanye ati nimuteka mutwe kabisa hanyuma nyene aca yumva nyene ko ndi umugome ndiko ndashaka kumugirira nabi ngo ntari itongo rero nyuma byarangiye nyene agunduye ko yamwibye kwera amafaranga yose yakorera yaramuha yaramwibye cyane kwera basi ibintu nk'ibyo rero hari byinshi mba naciye ko mba nashaka kwinjiramo rero jewe nyene urumva narabonye akazi kuri stoke mbaho ngumaho rero narababwiye ko nari ifise ya ngwara yo kugwara umutima no guhamuka byaragera naho nja kwa muganga nari naragazeho ndahagarika ya miti sinaba nyiyinywa hanyuma ngeraho ndatekereza ndavuga nti jewe ngira nzogende kwa muganga ahantu batanzi kurindi vuriro nivuze kabisa kuburyo batongera kundungika muri rya vuriro ry'abasazi noneho
nshobora kugira amahoro. Rero ndeka kuja ku ivuriro riraho, nja ku ivuriro ryo bita Opedi ya kane abariho genda. Hanyuma ndashikirwa umutanzania abari wanyakira. Uwo mutanzania bana b'Imana, Imana irafise abantu bayikoresha. Ndi umunsi nzoguhamagara kuri telefone nkabubwira ati burya Imana yambwiye ibi nibi kuri wewe. Ushaka uzovyemere. Mugabo abo tuzinanye turazinanye, hariho abazi ko nama ndababwira ati jewe ibi nibi Imana yambwiye kunuku, kandi bagasanga ni ukuri. Basi rero uwo mutanzania mubwira aranyihweza, hanyuma mubwira ingene ngwaye. Nari nambaye ishapure yanje nari ndayivuga nayishize ahantu. Mugabo niyi nambaye ni ishapure. Nari nambaye ishapure. Hanyuma nyamutanzania arambwira ngo mama nguragenda kwihana. Nzegenda kwihana. Ngo nguragenda kwihana. Ngo mwaye madini y'abarokore. Ngo bazogusengera uzokira. Ndamwihweza ndamubwira nti rega je ndi umukristo ndasenga. Ngo nguri umukristo gatolika. Ntego ni je ndi umugatolika. Ngo mama ngo muri katolika ngo nibasengera abagwaye ngo bakire. Ngo ariko muri wagenda mu madini y'abarokore ngo bazogusengera kandi uzokira. Bana b'Imana nta ni panado yampaye, nasohotse ndi marima ndagwagwata ndataha ndibaza nkagenda ndibaza none umudogita muzima w'umutanzania akomeye arase kumvura. Turasenga Imana haba kwa muganga, haba mu barimu, mu mishinga yose Imana izozishiramo abantu bayo bazi Imana. Ngenda ndiyumvira ndavuga nti ngenda mu barokore kwihana, ariko uwundi mutima urambwira ati ibona ugenda. Mugabo uwundi mutima urambwira toya. Ndumva ijwi rimbwira ati imbere yuko uja mu barokore banza ugende gusezera abo kuri gatolika. Narababwiye nari yisigaye ndi mu gatolika asenga kabisa nkiyegereza Imana. Nari mbese n'abagabo bakanyipfuza bakampeta nkabankira. Rero ndagenda nca kuri gatolika kuko nari yumviriye ndavuga nti ariko muri gatolika nibasengera abagwaye ngo bakire. Jewe nkiri umwana nkiri umukobwa naragwara ngwaye malaria canke ingwara iyo ariyo yose ntazi, papa kansengera nkakira. Kandi ndibuka ko hari igihe nigeze kuba ngwaye ingwara yari malaria uko biri kose, bikanga ko sinzira bugaca bukongera bukira, sinigere sinzira. Rero umunsi umwe dukoranye n'abavyeyi bari turiko turasenga, ndabwira abavyeyi ni nyamara jewe sinigera sinzira, ati buriya burinda buca je nkanura. Papa ati kweli, ati ingonda busengera. Papa narapfuka, papa arandambika ko ibiganza nyene arasengera abana b'Imana. Tuzoze turasengera abana bacu, nanje namansengera abana banje, kandi nkabona ko nishuba iyo bagwaye. Narabwiye ko twanagwaye corona, tukanywa amazi ahezagiye n'ikiyeza akadutabara. Basi candagenda kuri gatolika, ndasanga hari abantu mbanumva ntomaramara kuvuga. Ndasanga umukozi w'Imana yitwa Gwasa Karoli aba mu giteranyi n'ubu n'umukozi n'umumenyesha Mana. Ndasanga n'abandi bitwa ba Poro n'abitwa ba Kaburo nawe ahari nyene nawe aba mu giteranyi. Imana imuhezagire ikomeze mugirire neza, nawe yarambyariye n'umwana wanje muri batisimu. Hanyuma basi ndababwira nti murazi je mvuye kwa muganga fisi ibibazo nibi none n'umudogiteri yambwiye ngo ngende kwihana ngo mu barokore bazosengera. Baratwenze barahenuka ngo ngo mudogiteri yabuze kukuvura ngo aguhe imiti
ngo ibyo nibyo yakubwiye ati nibyo yambwiye ati none rero ko je ndi mugatorika ndi mukristu kuko n'ishapure narayivuga nubwo nayivuga keshi ariko narayivuga none rero niyo mpamvu nje ndababwire mu nsengere ni kuko na papa baratwenze kabisa birabayobera baca barambira ati urazi rero wowe taha ati mwarimu Juvenali sintinya kumuvuga mwarimu Juvenali ahari Imana imuha amahoro n'umugisha n'umuvyeyi wanje nikimenya ko Imana ari gitangaza mu gihe cyahera yarapfishije umwana babandi mwaba mukunda kunyumviriza ahantu niyeze gutanga audio ndababwira ati Imana yanyeretse ko agiye gupfa umuntu kandi Yezu yambwiye ko uwo muntu nzomuririra imisi 2 hanyuma nkaca nongera ngatangura nkabandanya no gukora ubutumwa bwiza rero naje gusanga urumva yabaye uwo mwana n'ukuntu bamuzitse n'ibintu byose naguma ndavyerekwa nyuma hari abo twabiganiriye barambwira ati niko byagenze basi uwo mwarimu rero yitwa Juvenali Godisi abamuzi umwana wiwe w'umusore yaramaze university kweri ariko Imana ikora uko ishaka kandi cyo shimira Imana yaranyeretse ko uwo mwana yamujanye ahantu heza ego ariko nibyo ntabwo twigeze tubiganira n'umuvyeyi wiwe mugabo bamwe mu bamwegereye nibo muba abo ba Karori nyene n'abandi narabaganiriye ndababwira ati ndashima Imana kuko umwana yaruhukiye mu mahoro ndababwiye n'ingene nagiye ndavyerekwa barumva ko ari by'umukama yari yanyeretse tubihuje rero baca barambira ati rero wowe taha uze guhengera saa 9 mwarimu Juvenali aza kuba yaje mwarimu mukuru ni uza kubwira ibyo bibazo ari ukugusengera no kutagusengera wewe azoguha inyishu tisawa naratashe nguma ndaba kwisaha numva nijwi ry'Imana risunika tugenda kuraba umukozi w'Imana ndagenda